Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi naje kukubwira ngo Imana ikora ibirengeye ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira. Yesu ashimwe cyane. Wibaza ngo uriko urasaba akazi ngo ni vyahatari cyane. Si ivyo gusa, ntigiye no kuguha akazi, igiye kukugira sebuja, ugiye kuba source y'akazi no ku bandi benshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Uriko usaba kuvyara, ntagiye kuguha umwana, ugiye kuvyara batatu mu izina rya Yesu Kristo. Uzozana batatu ngaho imbere. Yesu ashimwe cyane. Reka nababwirega abantu b'Imana, iciza cyo kugendana n'Imana nuko iyo tuje imbere y'Imana itumenyesha ibindi twari dukeneye birenze ibyo twari twibaza ko bidukeneye. Nico gituma muri aya masengesho nande ndafise imitwaro ndiko ndasengera, ariko muri reserve kuko Imana yampaye ijambo ndavuga ni Imana, ndazi yuko odera y'ibyo ndiko ndagusaba ugiye no kunkorera n'ibirenze ibyo nagusavye, kuko wewe muri besoin imwe utwishuriramo byinshi. Haleluya. Muri recherche duciye mu muryango umwe udufeza pénétrer plusieurs portes.